wewe bajya abantu bavuga ngo botuma batanga n'ibihumbi 100 wewe urababarira tayo mafaranga mwotanga kwicisha uyo muntu tuyo mugwayi wo mu mutwe kubera uyo twabona tumutangira amahera bamujana kwa rujanti kumuvuza kuko mu bisanzwe je mbona umenga arafise utuntu utugorori ntidukwiye urya mugore kweri Karine utugorori twiwe ubwenge bwiwe burabura mutuntu mbe nk'umuntu yica umuntu vrema nk'umugabo wiwe azanye umwana wo hanze yomuraza kweri nta n'umusumwe umve umugabo yokura ukuguru nawe yaniguye yasize hariya ngira no kumuhamba yomwihambira bwa mugore n'umugesera n'umugome abantu bamaze gupfa kuberawe Imana izoba mubazi nukuri izoba muharureko abantu bagowe kuberaho kubavugira Imana izoba muharureko kimwe gusa no kuri mugisha turagusabye dushimitse nk'abadamu baje kurondera ubuzima twataye imiryango yacu tukaza kurondera ubuzima nukuri dufashe rigashano rituvemwo ngaha rigashano Karine rituvemwo ritahe iwabo mu Burundi atuma agenda gukora ikiyede hama azohura nabo bangana babanze bamupangure mugabo twebwe sinzi nk'ubitaje gutanga amahera yo kubangura urya mwehwa je sindimu amahera notanga yo kugirira naburya hariho abapfakazi bagowe hariho imfuvyi zo mfuvyi bariko barasiga ayo mahera twoyafasha ziga mfuvyi bariko barata bene data bene wacu abarundi bacu tukatuma tubafashisha ayo mafaranga abana bakaronka n'ubuyi canke bakaronka n'ikandambiri hako kuza kuyata kuyo mwehwa ngo ni Karine iyo Karite cengira ahubwo ni Karine bandikamwe si Karine ngo Karine hariho mana sinumva kungene no bivuga gusa nk'uyo jewe ndamwibonera amaso ku yandi niho novuga ikintu kikavugika mugabo nkaho ku telefone noba ndiko ndigorera umutwe wanje mugabo ndamubona fresh uku rero wenye nakajya tano n'ingufu kandushe mana kajya no gaterura nkagakubita hasi bakaza babona karasanzaye nakajya nikakandi umuntu ahenura kakamugwa no mu ntoki nuko umuntu atabashaka nyene kugahenura ngo yiteze ibibazo kajya umuntu agasugumye ko cagahenuka kajya anyi gafashwe n'ijyabaya kambara ona kisilamu kareka kenda wazimu gutukisha gusaba isilamu gusa kajya no gutukisha abisilamu canke gutukisha abakirisu kajya sinzi nahantu kegamiye ahubwo karasara nuko ntakazi nko mu Burundi duhuye no kabomora nokabomorera mwibarabara nkakajya duhuye kajya nokabomora kweri mugabo rero sha abazokabomora ntibabuze ahubwo dukorera umuti bagashikane mu Burundi ukungene uri kurakavugisha ukungene kaguma kavuga ibiswahili ivyongereza katazi vyaraho ewe Mungu n'abantu ntibisomeye ntibazi no kuvuga ururimi rumwe bagenda barugoroye bigende neza cyarabu igicongereza habuzemo igifaransa sha nyambo rya mukobwa atarubaka hakagira umuhungu ariko aramwumva ino saha canke ariko aramubona akazomutwara mu nzu azoba atwaye umurozi azoba atwaye umwehwa sha azoba ayikwegeye umuriro atazopfa avuyemwo uyo Karite nyamba afise umugabo naho nahabwo nabarugara inzu ntazosubire no guhonyora imbere y'umuryango Imana gize nuko tutazi nayo ubu nyene nagomba ntahe twoce duhurira mu Burundi no mu bomoye y'ababomora inzu y'agasekebu kubera ahubwo iciza bomukurayo hama gasengerwa agahinduka bagatuma bamukurayo mugabo ntagume yica abantu babandi atavyaye canke ataremye wewe ikintu wodufasha wewe wotuvugira kwizo ntuzenye kwabo bakozi baza ngo baje kutuvugira naho shwi kugira uve mu Burundi mugisha no munsi udafise miliyoni 2 ayo n'amafaranga make bakubwira ngo ni vyagusa ngo bakujana kuri gusa mugabo udatanze miliyoni 2 ndakubwije ukuri ntiwopfa waravuye mu Burundi mugabo koroye miliyoni 2 cash umara iminota 30
baba bagushikanye aha muri Saudiya, nurinda ngo za ofisi zande bakumaza yindwi, abo usanzeyo bamazeyo amezi atandatu, aha ugenda barorera. Hama rero twashika ino bakaca baza kudufata nabi, twabahaye miliyoni 2 zacu ngo baje ngo kuza baratuvugira kubera tutaramenya ivyo vyarabu vyabo. Ewe oya, nabo bantu bo mu Burundi bajya basafirisha barakwiye kubasubirako, nuko nyene umuntu aba yabuze uko agira, aremera umuntu akagura n'amahera mu mashirahamwe akarya utuntu tw'umuryango ngo azomuhera ngo azokora amezi angahe ngo azoca yasubiza, yashika ino ahure n'ikibazo mvugira mwene data akaja aho gaza akaba ariwe ahonda mu gutwi. Ivyo n'ukuri sivyo, turavyiyamirije nk'abavyeyi bari muri Saudiya, twaje dufise abana bacu tureze badutanye, nta mpamvu rero ce n'abana bacu rero ce tubasiga hehe, nta se nta nyina ntaki. Hariho abataba bafise abavyeyi babo canke abapapa babo barabansi, tukaba tubareze twenyene, urumva natwe duciye dupfa abana wumva baca baba bamayibobo, kandi twe twiteze gutunga abana bacu tukabarera tukabigisha buri kintu cyose bakakironka kuko twitanze. None mu gihe ugiye ahantu hadashoboka ukavuga ati mfasha, nkuko uba warabisabye kandi kakaba ariko kazi wowe ujejwe, fasha nk'uko kiba ari ikintu cakuzanye, mugabo nawe ukacuza kwica. N'aba baraburazi n'abantu babaya, babonye batadushigikiye bace bavuga kumbe na bwa bundi ntibakundana. Uzi kungene bano barabo bakundana, tori kuba dufise urukundo nk'uru rw'abarabu bafise, ndakubwije Uburundi bwacu buba ari paradizo, muga twebwe nukuryana nukwicana, taco dupfa nta matongo ntaki. Nukuri uwo Karine nukumutahana mu Burundi, ikizomwica kirahari, uzobishiramwo uruhara nawe ngo mwijane mu barozi bamwice, amaraso yiwe azomukomera. Jambo ry'Imana riravuga ati murabikora nkihorera mukibaza ko mwanye namwe. Nawe rero ngo umuntu wese ngo azobazwa ico yakoze, wagira rero umuntu azobazwa amaraso ya ntuzenye urya mugwayi wo mu mutwe, jengira ahubwo ntanakomeye mu mutwe, jengira arafise nk'ikibazo ashobora kuba yaragize mu barabu, kubera n'abarabu baratera stress umuntu agatuma asara mu bwonko, ugasanga ntakwije, kubera nta muntu yabakwije. Iyo bavuga ivyo bintu ntivyobaho n'ukuri, akagirira umuntu kurya, umumama asa kurya, nta naho banganiye nta naho basaniye, ngo nukumugirira nabi gusa. None icamuzanye ni giki? Nukuri urya mukobwa Karine nyamba kwanza urya n'umukecuru, nta bakobwa bari harya, abakobwa bari bakera. Urya n'umukecuru w'ibijinga gusa n'ibiherehere mu maso, menga n'utuzi twa mwarabu ntitumufata, ibihere gusa. Amango nta telefone, ngaha mu barabu urazi udafise telefone umenga nturi no mu gihugu kirimwo abantu. Bano bantu n'ababaya mana si ntabo baya barankorera, mugabo nababaya nabaza magenda bamaze mu gihe kinini, basha ajya imyaka 7 hafi 8, si imyaka mike. Aba ndababayemwe ndabazi uko bari, gusa kubwabo ndugu barakundana. Mama niyumvira ati yo natwe abarundi tuba tufise urukundo nkuru, nta bwicanyi dufise, nta burogani kurogana kubonera umuntu yarose reka ndamukureho. Sha Uburundi tuba turi muri paradizo, nta nuko tuba turi kwa mwarabu. Ariko ibi vyose reka batwica, ibi vyose nuko tudakundana tutumvikana. Murakoze, ndabashimiye, ndabakengurukiye. Kino cari igice ca mbere, turaza kongera kuba ikindi gice. Kandi ni vyiza ko abarundikazi bose bavuga batarya umunwa bakagira icyo bashikirije ku biriko birashikira abarundikazi muri Arabia Saudite, bakagira icyo bisabiye abategetsi b'u Burundi ari mu mukuru w'igihugu, kumbure bazogira igihe batabaga. Murakoze, turabashimiye kuri iyi ntererano, iki gisabo canyu murungikiye ababijejwe bose, harimo umukuru w'igihugu, umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu,
ubuserukizi bw'u Burundi muri Arabia. Iruhande y'iki cyumviro rero mu nkundire twongeye dukurikire n'ikindi cyumviro kandi c'uwundi murundikazi ari muri Arabia Saudite nawe nyene yagize ico yisabira nyuma y'ivyashikiye canke ibiriko birashikira abarundikazi bibabaje. Hariho abavugana agashavu, ibi namwe muravyumva. Aline yaratabaje kuva akiri muri kontra yakora, arazanwa aho kuri ofisi, nyuma yo gukubitirwa muri kontra kuri ofisi baramukubitanaho, bamuhatira gusubira ku kazi uwo munsi nyine atarakira, bongera baramukubita carapfa. Ico tutaramenya yishwe na hariya yahora akora bari bamusubije canke yishwe no ngaha kuri ofisi kuko yakubitiwe habiri. Ibi nibaza yuko abavyeyi biwe bazobibwirwa. Ico batazokubakwa kuvuga nuko yapfiriye kwa muganga, ko yapfiriye mwizi nzukari zibiri. Dukurikire icumviro c'umwanya wacu wa mbere. Ariko nukuri wamwise Mugisha, yamwise Mugisha byari bikwiye. Imvura y'imigisha imunyagire nukuri Mugisha. Mugisha Daniel igihe yatererwa mu gobo rw'intambwe. Nta kintu na kimwe ntizigeze zimurya, yaterewe mu itanure ry'umuriro ntiyigeze asha. Urumva bagumye bakubakuba bararindira ko asharabura. Nukuri atembagarire mu mvura y'imigisha, atembagarire mu mvura y'umunezero. Nukuri naje nubwo ntari hiyo, nukuri numvishe Daniel ndamukunze, numvishe mengo n'umuntu ushaka noca mbona ubwo nyene, akumva ngene ndamuhaye imihezagiro imugwe ko nka kurya kw'imvura iriko iramunyagira. Kandi ivyo byose agiye kuzobibonamwo amahoro meza, agiye kuzobibonamwo umugisha, agiye kuzobibonamwo igisubizo, agiye kuzobibonamwo gutabagwa, agiye kuzobibonamwo sindavyumva ukuntu ushobora no kunabivuga. Imana iramushize ahantu Daniel igiye kumuduza ku ntebe yari yicayeko, asubira aje ku ntebe igira kabiri yo hejuru gusumba iyo yari yicayeko, kubw'imigisha w'abantu n'imihezagiro w'abantu turiko turamuha. Najewe ntariyo, naho noba mfise umutima kujayo, umutima waciye uhagarara. Nukuri bidahagaze ivyo bintu nk'ivyo abarundi tugatekana, nukuri ntajewe no kwipfuza ngo nozayo, oya. Turabashimiye kuri iyi ntererano, iki gisabo canyu murungikiye ababijejwe bose, harimo umukuru w'igihugu, umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu, ubuserukizi bw'u Burundi muri Arabia. Iruhande y'iki cyumviro rero mu nkundire twongeye dukurikire n'ikindi cyumviro kandi c'uwundi murundikazi ari muri Arabia Saudite nawe nyene yagize ico yisabira nyuma y'ivyashikiye canke ibiriko birashikira abarundikazi bibabaje. Jewe ndiko ndaraba izi mfu ziriko uraba abantu bashasha bari kuza barungiswe na leta, ziratunguranye ziteye n'agahinda. Twebwe twaje kera tuza 2019, 2018, 2020, nta bantu bishwa nk'uku nk'inkoko, kuko inkoko umwanya wari wose ushatse urayica hama ukayifungura. Kuko twebwe twaje twiciriye hehe mu Kinywabi, abaciye za Kenya, twaciye za Kenya, twarashitse ugasanga abajenti bacu ni Abakenya, wagira ikibazo wamuhamagara akagufasha. Rero ndi gutungurwa n'ukuntu abarundi, umurundi mugenzawe ushobora kuba wumutura ikibazo ntagufasha. Je ndibuka ngishika Saudi ubwa mbere naragwaye, hari 2019 ngwaye ariho ngishika nta carabunze na kimwe nzi. Mabuja wanje arakoma induru nyene ngo ntabwo ashobora kumvuza. Telefone agent wanje mu Kenya arahamagara mabuja wanje atutegeza kumuvuza. Cane abagore bino nibo bafise ikibi, ariko abagore ari hose aho bari n'ukuri ni bake cane uzosanga afise imitima myiza, ni bake cane. Ubwo bino bagira umutima w'urukundo, ariko abagore wape, niyo abonye wanarusha we warahavuga ari umugabo mwiza akavuga ati reka
ndamusaidiye umukozi akaba yogufasha ikintu ariko umugore ntageze akabikwicisha ariko si bose jewe abo twibaniye mbona n'ukuri ari amahoro n'ukuri rero ayo ma ofisi bari bakwiye kuyahagurukira nk'uko umukuru w'igihugu yama yabikoze no mu Burundi ku bantu batitaho abantu batitaho iterambere uko ni kutitaho iterambere kuko niba uno munsi hapfuye abarundikazi bangahe niho buzi ikintu bokwinjiza mu gihugu canke mu gihugu hotera imbere imiryango yabo igatera imbere igihugu ugasanga kiba kiragenda neza uko ni ukubuza iterambere rero jewe nagerageje kuraba ibiganiro byose byawe biri kuri YouTube kuri izi mfunumva binteye agahinda binteye umubabaro bari gusiga abana bari kugira iki eske bajya abana bazorerwa nande kw'abana hanini ari abavyeyi ari abamama aribo bagize abana mu rugo aribo batugize iyo umumama amaze kuva mu rugo uri umwana ugira igikomere kitagira uko kingana kandi ugakura uri umwana ufise intuntu n'agahinda ukabona icishe mama wawe birababaza cane biteye agahinda ukuri Imana irakwiye kugira ico ikoze kuri aba bantu bakora muri ayo ma ofisi umukuru w'igihugu arimwo akabidufashamo kandi jewe ndavyizeye izi message zikazomushikako ku bantu bose nabonye bari kuzitanga bizogenda neza kuko n'umuvyeyi mwiza nawe ntabwo yoryoherwa abantu bariko barahohoterwa nk'uko bakererwa nk'inkoko birababaje cane bitwa ko gukererwa nk'inkoko kweri birababaje cane basa nimba ari ayo matike yabo baba bakeneye bashobora kuvuga ati ntabwo nimba ari umwara batabukeneye mu nzu bashobora kuvuga ati sohokera mu nzu umpe itike yanje buri kimwe cose hamugende uwo ari we wese yokwitabaza mutwe yakoze hagafuma agira gute amuhaye amahera canke akamukoresha akavuga ati korera itike yanje hama nuyiheza ugende turabashimiye kuri iyi ntererano iki gisabo canyu murungikiye ababijejwe bose harimo umukuru w'igihugu umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu ubuserukizi bw'u Burundi muri Arabiya iruhande y'iki cyumviro rero mu nkundire twongeye dukurikire n'ikindi cyumviro kandi cyundi murundi kazi ari muri Arabiya Saudite nawe nyene yagize ico yisabira nyuma y'ivyashikiye canke ibiriko birashikira abarundi kazi bibabaje Amanda kuramukije cyane audio yawe warumwitse uvuga ati umuntu wese afite icyo ashikirize ndayibonye nteba kumvuza uko ntagira connection waranasavye yuko umuntu yabika audio imwe ituma iba ndende reka nanje ndayiguhe kabisa ni ukuvuga ko jenga ntangure gushikiriza icyumviro cya mbere kijanye na telefone abene wacu bamaze iminsi bapfa kandi gushika uyu munsi n'iyi saha n'uwo babayeho neza ntashire hagati mu ryinyo kuko ngo urupfu rutwaye mugenzi wawe nawe ruba ruriko ruraguteguza n'uwo babayeho neza afite icyo ashikiriza nashikirize ni ukuri ndakubwiza ukuri ntabwo tworohewe jewe sinorohewe mu bintu bigaragara ni hamwe naho kwihangana guhanga amaso Imana nanje mu biteze urupfu ndimo ariko ikibazo mfite jusqu'à maintenant mvuga ati nta telefone mfite none n'ivyashika iki kibazo numva mu mubiri kigakomeza bivanye n'ibimenyetso bimwe bimwe nabonye bizogenda gute ko atana telefone mfite telefone ndayifite ariko nta connection mfite ni kuvuga ko rero mwene wacu yariyahuye rero kwiyahura ushobora kutiyahura kubw'ikibazo ugize ngaha mu gihugu ca Saudiya ugashobora kwiyahura no kindi kibazo wumvise kibereye mu Burundi mu miryango bivanye swate nuko ata connection ufite ukaca usanga uriyumviriye bigeze kure ugasanga uriyahuye impamvu mvuze uko niyi jewe nta misi myinshi mazi ino ariko iyo mazi simike kandi kugira amare kontra imisi mazi sinosigaje jewe no kuvuga ko jewe nta connection mfise barananya nk'iyo nuko nigurira mega mu kwezi kwa gatandatu
nagira ikibazo nkaba mfite umwana akunda gufatwa n'indwara yo gukama amaraso, ndabwira mabuja je mfite umwana akunda kurwara indwara yo gukama amaraso, mu makonegisiyo harenze iminsi 6 iminsi 5, hari igihe mu makonegisiyo ngaca nsanga umwana amaze iminsi 5 mu bitaro, iyo nkuru atayonzi. Mama wanje amureze n'umutamakazi, none gabasha mwumva ngaha nuko umwana atazohava ampfana kandi nari kugerageza. Atega ni vyiza ko umuntu yopfa ariko wari wagerageje. Atumye umunsi mwampaye connection nkaja ku murongo nkaca numva ngo umwana wawe yapfiriye mu bitaro, ata nkuru nigeze numva, kwiyahura hasigaye iki? Ariko mu gihe nawe afise connection umwana nkumva ati baramujanye kwa muganga, nkavuga ati ni mumuvuze mu buryo buno nubwo yopfa novuga ati umwana wanje naye nagerageje. None nk'ubu mumpaye connection nkaca nsanga ko ugivuga ati umwana wawe yapfuye, turakurondeye kuri telefone turakubura, amaze iminsi ngana mu bitaro, twarabuze amahera, kwiyahura hasigaye iki? Ubushize muri uko kwezi kwa gatandatu ndamusaba mabuja ndabimubwira arigirisha nk'utavyumva, aca yipfuza ngo reka uzotelefone muri ofisi nguvuge ngo ikibazo ngufise, kubera nyine azi yuko Karine ari umugenzi wabo. Aca aramutelefona ndamubwira ati madame Karine, jewe ahantu mba muhira amavuko yanje mu Burundi agasozi mbako nuko nta connection zifata, ti connection ugira zifate baja kundi musozi. Ati none gasha Karine kuzi mu Burundi barya birutse bazotakaza akazi, bazoba bari gukorera umuntu, bace bagenda kwicara kuri wa musozi barindiriye ko bampa umurongo kugira tuvugane mu ivyo bikunda. Ati ndakwinginze nyakubahwa unsabire jewe nigurira amamega kugira nubwo bazobona atamwanya baronse wo kuguma ku murongo, bazovuga ati umwanya wari we wese nitwaja ku murongo turamusangako. Ati birababaje kuja ku murongo bakakwaka wifi ata muntu umwe wo muri famiye muvuganye. Ti swate ushobora kujako ugasanga aravuyeko, ugashobora kuvako nawe akacajako, ukaca usanga hari ibibazo birebire wari ufite mwari kuvugana ntimunabivugana. Ti ndakwinginze arakomeye amashi nk'ibimubwiye, ahubwo niwe yatanguye kunyamira, atangura kunyamira ngo none ngo umuryango yawe ngo ntiwayibwiye ngo iminsi ngo uja ku murongo ngo bakaja kukurindira ku marezo ngo muvugane. Ndavuga ati madame ubuzima bwo mu Burundi buragoye, gutakaza akazi ngo bagiye kurindira ku musozi. Ati hari n'igihe boja kuri uwo musozi ku marezo bakandindira bakambura, ati kandi ivyo byarashitse. Ati ico gihe iminsi bampa connection ntibayimpaye bivanye n'ukuntu bari bagiye gutembera. Ati hanyuma baragenda ku marezo bahavuye bwije barampebura. Ati none wumva ivyo n'ukuri ari ibintu vy'ukuri? Aca arikura ngo hinge ndamubwiye ngo numvirize, urumva? Baca banza baraganira na madame. Uzi inyishu yaje ampa, yambwiye ngo hewe tisa ngo itegeko ngo uriremereje ngo riraremera, ngo uryoroheje ngo rikoroha, ngo madame wavuze ngo arakwemereye kugura connection, ngo kugura amamega, ngo ariko ngo uzohora uja ko mwijoro ugiye kuryama. Aho rero njyama isaha zingahe ndakubwira? Isaha 6 isaha 7. None mbarira ninaja ku murongo ayo masaha mu Burundi nzavugana nande? Ko umuntu wanyuma ngira mu Burundi aryama isaha 4 nzavugana nande? Aca arongera ngo madama wavuze ngo umunsi azogufata na telefone umwanya w'akazi ngo azoca yikwaka, ngo amamego waguze ngo abanza here, ngo ayigusubije, ngo urabona kare ko yahora guhanga wifi 2 mu ndwi, ngo amasaha 2 ngo azoca ahora ayiguha rimwe mu ndwi ngo isaha 1. Nyakubahwa ico gihe nabona nanga nzobishobora kabisa, ariko vyaranse. Ndavuga ati kweri naguze amamega nirigwe ntaravya telefone. Ico gihe ndababloka kugira ndabe ko noja ku murongo ku murango. Ico gihe rero nawe nyine kirabona ko ndamublotse. Ushima rero n'ibijuju bano barabo arakwima wifi, ariko iyo ari kuyerera akongera kunda kuri telefone yawe. Hari n'igihe ubona telefone yiki urasana ukafata n'uwo warakomeye, atubwiye wenyine connection, none ko ndonderera iki? Afise ivyana vyiwe vyamana connection, mugi ivyana vyiwe ntabirondere, agashima kurondera umuntu atana connection yamuhaye. Ico gihe rero barandondera bakambura, kubera rero nayifite telefone nakuye mu Burundi yaziriparanganya. Ico gihe carampamagara ngo kubera iki wagize ibi?
ngo wagize ibintu vya bloke ati sije nabigize maze ko telefone yanje ifite ikibazo ukwezi kugira kabiri kwindwi baciye bahakongurira connection ariko inkuru uyu mwana isubira inyuma jewe ku itariki nashikiye mu nzi wabo bampemba harenga ku minsi 9 aho rero boss kurya cyari kibazo boss yashobora kuva aho kazi n'abana akaza agateka umuceri n'inkoko n'igihugu kiramuwe cy'igipolisi bagateka mbona bakaca baja kurya mbona cyane boss akaza avuye ku kazi n'abana agahita agateka bakarya n'abana mbona nca numva nyene ndavenzwa ati jewe aho nyene ukwezi kwiwanje bakumpemba kuri nako imisi 9 ndiye bakora gratuit ubwo nyene iyo misi 9 nca ndarisonzira mu ngaswa no gupfa ati ubu rero jewe nyandekara mu misi 9 nanje bayimpembere ico gihe nca ndatelefona kuri office cyasanga aho bita Aline apana Karine Aline no kuri mani mwumve nimba uko ameze uko yari ameze nuba ariko ameze imana imuhezagire Aline ndabimubwira byose Aline acambwira ati reka ndabibabwire ati iyo misi 9 bategeza kuyiguhembera ati neza ati batayiguhembeye uzoca telefone ubimbarire ati kandi ku kintu cy'uko bijya ati ahantu uzobona akantu nubwo azobara kamabuja wawe uzugatora ukaje unywa amazi atahuri mu mahanga tinuzotinye ngo nakana ati nubwo kazoba kadatabuja wawe ubonye ahantu yakanengetse gatora ukajya ni munywa amazi kare nivyo yariko barira kare nayo kwigisha ukuntu baho ariko Aline yaravuze ati ukabonye urakajyanye munywa amazi ashiko kwezi kweri iyo misi 9 barayimpembeye ukwezi gukurikira twarahaririye ndababwiye ati office yavuze ko imisi 9 mutegezwa kuyimpembera baraha kuyimpembera bashaka telefona kari bashaka telefona kuri office cyahita bakarine habaye iki Karine barabanje baraganira na mabuje mana baraganira hamwe mvuga atego mabuje ama telefone we nimuvugana na Karine uzi icyo Karine yakoze yambagiye ngo mbenga ngo bwa mbere ho mwabigenza gute ndabimubwira atariko nimba vyarashitse ubwa mbere nkabiceceka ubu nanjye ndashaka yuko imisi 9 bayimpembera ati nabonye n'abakozi ba leta ubu leta yovuga ati tuzoba tubahemba ukwezi kuri nako imisi 9 tindazi ko batovyemera ati nimba bwa mbere narabiretse ubu naho nuko mbona nabo atacu bigeze bahindura tinanje niba yimpembera yo yarantutse Karine yarantutse ngo mbe wibaza kuri yo nakira wenyene yarantutse nanize hafi amasaha 3 bimaze kugenda uko ndacaga aho ndihangana nta kundi urumva telefone nta kazi nta connection kabiri mu ndwe hageze mu kwicenda ndababwira ati jewe nukuri mfite umwana ajaje kwishuri kandi aracyari muto ndabinginze mungurire connection mungurire amamega baranyankira ngo nta mamega wogura ngo dufise wifi ngaha ngo reka tubiguhe ngo ariko ngo uzoja ku murongo ngo ugiye kuryama saa sahindwe ndakubwiza uko niyo bagiye kuyerera baraja ku murongo kuraba ko banagiye ku murongo bahemukiye wifi bayinyatse baciye basanga uwo munsi nagiye ku murongo saa 5 z'ijoro nariko ndagorora naho nyine nagiye kuri minota 10 bacabona ko nagiye ku murongo baciye bayinyaka ndajanga aho nyine ndatuntura ndabura uko nifa urashobora kwibaza kugura telefone hafi y'ibihumbi 700 ukayamana ngaho muzo nk'igistati telefone yaguze amafaranga yiwawe mbega iteko ryo gutunga telefone kumenga baragitwaza kandi bararishigikira mbega amateko yose bavuze muri office barayakurikiza mbega umukozi ari kuri gukora amasangahe kwino bamwe dukora tugasaba gukora gonge nike dukora nk'ibimashini mbega office niko yabivuze ati abakozi muri abakoresha amasaha yose office yavuze ko umukozi azokora gushika saa 7 z'ijoro saa 6 ariko ikibazo cha telefone bamwe baragishigikira unavuze n'ikintu cha telefone ahubwo ngo office ngo yavuze ko umukozi adakoresha telefone nkaca niyumvira ati none amateko yose office yavuze burya bo barayashigikira ndaca ngaho
nyene ndagira inzigo ndagira ishavu nyene birahera ngo ishavu ry'imbwa nimba riherera mu murinzo. Muri iyi minsi rero si kera cyane, impamvu navuze ati umuntu ashobora no kwiyahurira ikibazo yumvise mu gihugu mu miryango, barampaye akawifi nyene bakamumenga hari saa yine z'ijoro ndajako. Hari n'igihe bamahora bampaye wifi nkabako n'umuntu n'umwe, ugasanga wifi bayimpa nk'isaha 6 z'ijoro, saa 5 z'ijoro, saa 4 z'ijoro. Ndaguma ngaho ndabana n'umuntu umwe mu muryango, ndaguma aho nyene kenshi je canja kuri YouTube nkaraba ibiganiro nkaraba nyene ukuntu abakozi biriko biragenda. Harya nyene bavuze ngo bampamagaye ngo bakuremwo wifi, aho rero mama yari amaze imisi agwaye. Mama yafashwe mu kwezi kw'icenda gushikana ya masaha ntarakira. Ndaja ku murongo ngo mbaze ukuntu umuvyeyi amerewe, nta muntu umwe nasanze ku murongo wo mu muryango. Harya nyene ngira ngo hasigaye ngira ngo nk'iminota 2, dayeri n'iminota 2 ni myinshi. Niyo audio ya nyuma nasomye, niyo foto ya mbere nabonye, baciye bandungiki bavuze nyene ngo zana telefone ngo umwanya uraheze. Nari bari bahejeje kundungikira ifoto ya mama ari mu bitaro ari mu serumu. Ubwo nyene baca baranyaka wifi, atani kintu na kimwe ndanavuga, atani kintu na kimwe ndanababaza ati mbe yafashwe gute, vyagenze gute, wifi baca barayinyaka. Aho rero dusubira kuronka connection haheze nk'imisi 5 canke 6. Iyumvire mbe kwiyahura habuze iki? Bakurungikiye ifoto y'umuntu ari mu bitaro ari mu serumu, n'umuvyeyi yakureze ukura ata papa afise, arigora aragusomesha ararya agatongo kugira ushike ino, ubonye ifoto yiwe ari mu bitaro mu serumu, baciye bakwaka wifi. Mbega iyo misi 5 utazi amakuru ukuntu umuvyeyi ameze, iyo misi 5 uzohera wewe uri kwisi canke uri kimoro viva, uri nk'umuntu yapfuye agenda, kuko uzogumana ibibazo ndetse naho kazi kawe uzogakora ufise ivyiyumviro wiyumvira ati noneho bazosubira kumpa wifi nsanga umuvyeyi yapfuye. Ubwo nyene naciye nturikisha ndarira, ndabashiriye telefone bakuye mu wifi yabo, naciye nturikisha ndarira. Nari mfise amafaranga 200 mu nzu, ca ndababwira ati nukuri ndabinginze ati ni muri ifoto ya mama ari mu bitaro mu serumu, ndabinginze mungurire mega basi zindwi kugira ndabe ukuntu novuga n'umuryango tuvuze umuvyeyi. Baciye databuze avuga ngo nta wifi twoguha ngo uryamane, wifi tuzoha tuyiguha isaha imwe buri munsi, naho nyene wahejeye akazi. Izo saha rero nizasanga hapi ni saa 7, saa 6, hari n'igihe baja kuyerera bagataha saa 8. Ndashima ndakuma amashi. Urumva ko avuze ngo buri munsi haheze indwi 2 n'umuvyeyi atarakira, gushika n'uyu mwanya aracagoye kugera mu kw'icenda. Haheze indwi 2 acabwira umukobwa we ugende umubaze ngo mbe mama wawe ntarakira, ngo wari watubwiye ngo tukugure ngo amamega y'indwi, ngo none ngo tumaze indwi 2 ngo tuguha wifi, ngo mbe ngo umuvyeyi wawe ntarakira, ngo ubu rero uje guha wifi ngo iminsi yose ngo birahagaze. Kwiyahura habuze iki mugisha? Ndavuga ati nta kundi. None uyu mwanya ni isaha baguhaye wifi rimwe mu ndwi, kabiri mu ndwi, ugaca usanga bakurungikiye ikiziga cy'umuntu mu muryango yapfuye utigeze umenya amakuru. Kwiyahura habuze iki? Ariko umuntu yaragwaye mukavugana mugateranya ibyiyumvira ati tumujane kwa muganga tumuvuze kuko uramenya amakuru, nubwo vyoshe akitaba Imana yo kwitaba Imana waramaze kwiyakira kubera ingwara yaragwaye, uba warayimenye muba mwaramukurikiranye basi agapfa, aho ba wamaze kwiyakira. Ariko bagwaye wifi kabiri mu ndwi canke rimwe, ukadusanga ko diregitema ikiziga, ifoto yerekana ikiziga utigeze umenya ukuntu yagwaye. Ndakubwije ukuri kwiyahura habura gato canke ukiyahura. Nukuvuga ko rero kuba tudafise amawifi, uwo mugore Karine ahubwo ni wababuza ati nimubahe wifi, ni wababuza. Ukuri mana yanje, nimbaza icongereza, nimbaza icarabu, nibaze yuko atari wewe bazi icongereza wenyene. Turasavye igihugu c'u Burundi, President n'abashikiranganje
bagire communication y'abantu baba bazi icongereza. Abazi icarabu bobo ndazi no ni benshi, ndazi yuko abazi icongereza bahari, bagire communication ati umuntu azi icongereza bamurungike azamusubirire, nawe nyene atatuvugiye nkuko ibindi bihugu bivugira abandi bakozi, nawe nyene azovaho kuko akazi hariho abagashoboye. Hariho uwovuga ati jewe wonshikana muri Arabiya abakozi bacu nobavugira neza. Karine nukuri ndazi ko tutamukeneye ubu, nta muntu n'umwe yomushingira intahe, wanashima wewe ibi ntavyo wari urimwo, ariko ubu abantu benshi baragushingira intahe kurusha Karine kubwanje, kandi azihoreho n'abandi. Karine ntawe dukeneye ubushikira. Leta nimbizi yuko kugira dushike ino ko hari basi n'ifaranga na rimwe ryoba ryarinjiye mu kigega ca leta, uyo mugore ni bamukure bamusubirize, kuko mu gihe wiyemeje ngo abantu nzobakurikirana ntubakurikirane, nta kindi kiba gisigaye ni ukuvaho abandi bakahaja. Ikibazo kigira kabiri mfite, mbega muze mumbarize, si ikibazo cabaye kuri jewe muga cabaye ku bagenzi biwanje, birambabaza nubwo numva benshi ataco babivuzeko. Hari umukozi hari umubose yohagurutsa umukozi mu Burundi atazi amafaranga azomuhemba? Nibuka jewe igihe naza twaje turi abantu indwi, muri abo bantu indwi kandi twaje tuzi yuko tuzohembwa $900. Ivyo vyari bizwi neza, vyari bizwi. Ico agiye gutangaza, muri abo bantu indwi twaje, abantu 2 nivyo twashikiye ku $900, abandi bose bahitiye ku $800. Ati vyagenze gute? Jewe ntahe nahawe n'umukozi umwe, hageze guhemba ukwezi kwa mbere yarambagije, wewe uhembwa ngahe? Mpembwa $900. Kandi ico gitangaza natanguye kunyumva muri office, boss aje kuntora hajya ahantu dusinya hanyuma ca tugenda, narasinyiye $900. Umugore umwe acambwira ati wewe uratomboye usinyiye $900, ataha benshi basinyiye $800. Ati kandi ni Karine ariko arabigira, kubera jewe atajo narinzi ntumbaze. Rero tumaze gushika ku kazi, hageze aho twohembwa, umukozi umwe acarambaza, wewe uhembwa ngahe? Tije mpembwa $900. Atariko banki irakurako, ngo nanje mpembwa $800. Ati vyagenze gute? Ngo reka reka ikibazo cahabaye, ngo jewe hageze guhembwa, ngo bose dutangura guharira, ngo ambwira ngo mpembwa $800, ngo nenda kumbwira $900, ngo turaharira, ngo aca telefona Karine, ngo mbe Karine, ngo mu Burundi bahemba ngahe? Mugisha untabara umbwire ko hariho umubosi yorihira umukozi avuye mu Burundi akamushikana ngaha atazi amafaranga azomuhemba. Ngo mbe Karine, ngo mu Burundi bahemba ngahe? Ngo bahemba $800 ntimubarenze, ngo Burundi buhemba $800 ntimubarenze. Ikibazo ahantu kiri, ko jewe abantu twazananye, je nkahembwa $900 bagahembwa $800, vyagenze gute? Guhemba baraba gatumba barabiki? Ico se cyashikiye mugabo carambabaje. Karine yarakoroye imishahara y'abantu benshi, ntituzi ayo $100 bagiye bakurako, ko bayasangira na Karine ntavyo tuzi. Uwo mugore ntabwo tumukeneye. Ikibazo kigira gatatu, ndagusavye batukurikirane. Umukozi ashobora kuza ku kazi akagira ikibazo atarakwiza ukwezi, akoze indwi 2, akoze indwi 3, akoze indwi 1, ariko amaze kugira ikibazo ku kazi bigakenerwa yuko asubira mu gihugu, cyane cyane bikunze gushika kuri barya abantu atarakora rya mezi 3. Amaze gusubira kuri office, Karine aho kuvuga ati ndeka ndamwishurize amafaranga y'indwi 2 yarakoze, canke indwi 1, canke indwi 3, ndakubwiza ukuri ngira ngo kubera aho abaruge taramara kontra y'amezi 3, ngira ngo aca yihuta kumutaburira itike kugira irya misi asigara yishyuza, kandi ngo arayishyuza. Wowe ushaka ko indwi 3 canke 2 canke 1 uca utaha, wewe ntiyakwishuriza mugabo ubwiwe asha ngo arayishyuza mpaka bakayamuha, kandi bategezwa kuyamuha kuko indwi 3 n'amahera agaburika kandi n'amahera menshi. Turasavye rero
nimba umuntu azogira ikibazo ku kazi imisi azoba amaze gukora bayiharure bayimuhembere kuko aba yakoze. Ubuzi bwino buravuna, ubuzi bwino butera shoke, buratera shoke. Je nari umuntu nkaha niyemera navuga ati jewe mfise taye inyebaro ikomeye, ariko harageze yaho numva shoke mu mutima. Burya kugira urinde ubona ukwezi kuraheze ngaha muri Arabiya, ukabona kugira ubona ukwezi kuraheze uravuga ati Mana urakoze. Ukwezi ni kuvaho kubera akazi kenshi, ibitutsi byinshi, akagaye kenshi, ukubaho nabi. Kugira urinde ubona ukwezi kwa ngaha muri Arabiya ngira kungana n'umwaka wo mu Burundi, ukaca ukora 3, 2, 1 ho kuvuga ati uyu muntu kumbura yaje kwideni, kumbura amafaranga barayamuriyeko, reka basi ndamwishyuriza nayo amafaranga 2 canke 3 canke 1 nabone yashika mu Burundi yihanagura iyasho. Ahubwo araguturubika utaramara ry'amezi 3 hoho, aca utaburiza itike vyihuse kugira arya amafaranga ashasigara yishyuza. Nukuri mugisha ndakwinze ico coco rero je nticanshikiye mbwa cyashikiye beshi. Ndakwinginze nico kintu bagikosore, nta mwanya wo gutawubaho. Aba bantu benshi dukorera n'abakozi ba leta, nabo nyene ntibakomera ko leta bajya ko n'umunsi n'umwe, nico kunda ico rero nukuri. Man utozaho wose muze bazi bakimubwire ati umukozi avuye ku kazi imisi azoba yakoze muzoyiharure hanyuma muyimuhembere. Hanyuma murakoze, reka mbasezere nivyaba ngombwa, kandi ni ngombwa iri jwi muze murihindure, muzoba mukoze, muze murihindure nkuko mpora numva mugira amajwi y'abandi bantu, muzoba mukoze. Rero ku bwanje nk'ikintu ca telefone coco nukuri kingeza ahantu pe, kuko kugwaza umuvyeyi amezi 5 amezi 6 jewe mugisha nta gihe na kimwe nigira nja ku murongo mama duhwaniye ku murongo, nta musi n'umwe. No kubwira ko nk'umwana wowo umwana tumaze kuvugana rimwe maze umwaka n'amezi 3 ndi mu kwezi kugira 4, bampaye wifi nsanga umwana ngo ari kw'ishure, bampaye wifi ngasanga umwana ari gutembera, bampaye wifi ngasanga umwana araryamye. Ntitwigira tunavugana atamusi duhwanira ku murongo, ariko yaba mfise connection buri musi ntihababuze n'umunsi n'umwe duhwanira ku. Noneho baba bantora babambwira ati umwana wawe aravuye kuyerera canke aravuye kw'ishure, nimuvugane. Bafise umwanya nanje ntibasangako. Nukuri pe ndabinyiza mutuvugire, turi abantu bakuru, telefone siyo tubuza gukora kuko turakuze natwe. Hanyuma reka ndabaseze ndabipfuriza umunsi mwiza no gukomeza ibikorwa no kuri muzohembwa n'Imana. Turabashimiye kuri iyi ntererano, iki gisabo canyu murungikiye ababijejwe bose, harimo umukuru w'igihugu, umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu, ubuserukizi bw'u Burundi muri Arabiya. Iruhande y'iki cyumviro rero mu nkundire twongeye dukurikire n'ikindi cyumviro kandi c'undi murundi kazi ari muri Arabiya Saudite nawe nyene yagize ico yisabira nyuma y'ivyashikiye canke ibiriko birashikira abarundi kazi bibabaje. Aratinya twebwe tubaye imyaka ino myinshi mugabo twebwe je nta muntu yonzana kubujenje bw'umwarabu. Je mwabuje wanje mpora ndamubwira ati jewe ntwara uko umva wishakiye, noho nigikunda kuntwara uko wishakiye wewe, uriko uranyumva urampemba nanje nkagukorera akazi, uriko uranyumva pana kuntwara uko wishakiye. Aba rero mugisha uko bagiye nawe ari kugenda nukuri kw'Imana. Ujya mugore gusa umuntu yamuroshe ngo asubire mu nzu, yari kwiruka ku gipolisi, akiruka igipolisi caca kimufata, uriko uranyumva agaca avuga ati jewe turananiranywe na mabuja, rero n'akazi ni kenshi kugira ahwahwanye bijya bimenyetso yaba yaguhaye kuri irya video. Uriko uranyumva wewe ababizi, uriko uranyumva naho ugenda ku gipolisi ukavuga ngo je databujagira mfate ku nguvu, ntabapfa bavyemeye. Sinabonye kumengana umupapa kuzi naho woza ugira gute akubwira ni wowe wamwisizeko, wagira umwaka ati hagiye yaraje kugusopa amafaranga yiwe.
niko aje bashaka batangura kuvuga ngo ujye yaraje kumusopa amafaranga yiwe niho cyo gituma ngo yereko aramukoya kurya baryabanya tubanye tubazinanye nukuri ni byiza kubavugira mugabo hamwe tubiciremo imbaraga aba bantu bariko baraza bashasha ababa none twebwe mu myaka muri 2019 warumvise baguma basemerera warumva bataha nta bantu benshi bari bwafirino barataha mugabo umviriza aya mabe ariko arakorerwa abariko baraza ngo bariko barungikwa na leta aya mabi bariko barungikwa na leta twebwe twaje mu bunywabi nta mwarabu yeza kukwanika n'ubu nta mwarabu aza kwanikira kwa menyo kandi dukora mu makontra nta no kuvuga ngo turiko dusohoka hanze uriko uranyuma mugabo utafashe umwanya ukavuga ati uyu muntu ngira ndamwige mwana wa mama nukuri ku Imana nta mubarabu umuntu yohaba ntiyohaba na kabiri uriko uranyuma rero umaze kugera mu nzu y'umware bravo ukuntu mubana nawe afise uburakari nawe iga uburakari afise ubutekerezi yego gutekereza ni vyiza mugabo hari utekereza ugatekereza ukamenga sinzi agaca gufata uko yishakiye jewe nukuri pe jewe ngaha muri Saudiya mu nzu nashikiyemo muri 2019 n'ubu niho nkiri ngira nkwiza imyaka indwi ariho nkora naratashe ndongera ndagaruka arantelefona mabuje ati ngwino garuke ku kazi nari natashe uriko uranyumva nkwijije imyaka indwi indi no muri Saudi ino mu nzu nashikiyemo muri 2019 hamwe mu bunywabi n'ubu niyo nkikoramo kubera namubwiye atumviriza ukazana amanyama nzana amanyama ukazanya ubutekerezi nanje ubutekerezi ndabuzi kandi jewe ntufokera mu kazi uriko uranyumva kandi ibintu nkora rindira nkora ibi navyo ndabikora ejo canke ibindi wabikora ejo canke ndabikora no munsi ndihaye program nahandi ugacomba ngo pfa ngaho uze ngaha ngo pfa nga usanga uriko uratabuka uraruhuka vyiga nawe urabizi n'impuzu usanga basanjaza n'ibiki jewe ngiye mu cumba ca mabuje nkasanga impuzu yasanjaje ivyo nazinze nzosubira kuzizinga ku yindi indwi nafashe yo kuzinga impuzu nikomeze nahandi hugiye ngo ubutegerezi bwa cyane baragufata kumengura ikigoryi mu mutwe umenga ni wuzuye nukuri ni vyiza kujura bavugira mugabo tuze turabishiramwo aba bantu bari kubaraza bushasha ujura bahanura kuri YouTube ubashiramwo ubabwira ati aha ngira nkoruku ngira mfatuku koruku ibiki uku nahandi yo nukuri uzuba mumbwira mugabo ujya mugore mwamuroshe umuntu wese yamuroshe ngo asubire muri irya nzu yamuroshe turabashimiye kuri iyi ntererano iki gisabo canyu murungikiye ababijejwe bose harimo umukuru w'igihugu umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu ubuserukizi bw'u Burundi muri Arabia iruhande y'iki cyumviro rero mu nkundire twongeye dukurikire n'ikindi cyumviro kandi cyundi murundi kazi ari muri Arabia Saudite nawe nyene yagize ico yisabira nyuma y'ivyashikiye canke ibiriko birashikira abarundi kazi bibabaje Erega Barundi nta murundi yokiza ubundi uwo Karinda amaze abantu muri Saudiya aza yararangarariye ntiyari bwakore no ku bihumbi dufate nk'umuriyoni umwe ntiyari bwabukoreko none ageze muri Saudiya abonye udufaranga bamuhemba abana b'u Burundi arabamariye ino uyo mugore nibakure muri Saudiya yagiye yararangarariye baza barakubitise nk'ububage mwigunira bagacindagira umukozi ku kazi nk'igikere bacindagira mu mwobo we ko ataza kugakora ngo arabe ako kazi bibaza ngo karorosha akazi ko mu Barabu uwo Karine nibakure muri Saudiya nibaterere mu Burundi nagenda sega uwo yimye umuntu wese w'umurundi kubera igihugu cyacu cyamaze guhinduka cyugarijwe n'ubukene aronse ahantu akura n'ibihumbi 100 ku kwezi yomara abantu hafi abahonyoreko uwo Karine rero nibagerageze nibatahane vyanka vyanoga navino n'ayahandi aramarira abantu ino nukuri ibintu vyiwe ntivyoroshe bituma tuvyumva kandi ibintu bimaze igihe kinini gaburya ibintu vya Karine ntimugire ngo ni vy'ubu ibintu vya Karine ntimugire ngo ni vy'ubu Karine yakoze ikibi kuva gikorokera muri Saudiya
kuva 2023 akora ikibi, ariko ubu rero bigiye kuba cyane kubera yabonye ko atawumukurikirana, ibintu bigiye kuba ndanse. Karine nibasubize mu Burundi, nibadukura uwo mushenzi nibadukuriraho uwo mushenzi amaze abantu, yararengeje aragitekeje, yaje yararangarariye, yaje yaragwaye n'uruhere nk'igikanga barimye, none aramaze abantu. Utiruhuka utitaha muhira, nawe ndakubwire no kumusohora neza bakamutahukana, natahe naje mu nzu z'abara bakore arabe, yibaza ngo biroroshe. Ugumye umutima kumenya icyakuzanye, twemera ko aguma amara abantu, ujya no gutaha nta wundi muti, uvumwa na benshi ugatota. Ibi bintu ni si vy'ubu. Karine yakoze ikibi kera muri Saudiya, ubu rero ndakubwiye aragisibanganije. Karine aragisibanganije, natahe mu Burundi. Abakora ku ma office ba general bose barangaha muri Saudiya, inzego twarazipanze ziriho. Uyo generale wumvise yatanze ubutumwa ava muri komine Nyanzarake, nihava n'umuvyeyi w'abana 6, ari mu myaka 5 twazira rimwe. Nukuri Karine natahe, nta kuntu yo kwama aho kumviriza ivyajejwe, akaza yararangarariye yarakubititse, ngira ngo yibaza yuko ahantu hari ahavuye atawundi yo hasubira. Karine natahe nukuri, natahe kuko ibintu birarenze. Iyumvire umuntu atarakwiza n'amezi 5 muri Saudiya ngo yapfuye, rega je sai navyemeye. Turabashimiye kuri iyi ntererano, iki gisabo canyu murungikiye ababijejwe bose, harimo umukuru w'igihugu, umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu, ubuserukizi bw'u Burundi muri Arabia. Iruhande y'iki cyumviro rero mu nkundire twongeye dukurikire n'ikindi cyumviro kandi cyundi murundi kazi ari muri Arabia Saudite, nawe nyene yagize ico yisabira nyuma y'ivyashikiye canke ibiriko birashikira abarundi kazi bibabaje. Uraho urakomeye, natwe turashima Imana. Erega twarabonye ibintu ugira kuri ntuze kuri social media. Twebwe hanini ngira ndakubwire, twebwe hanini nitwe dufisemo uruhusha kandi tubifisemo uruhare. Ndakubwire ujya mugore bavuze ngo asubire muri irya nzu, muwe muratangiriza imiryango yiwe, hajya baramushutse ko yamaze gufata video akayereka kuri office, mwana wa mama, umugore wiwe akabibona, mugisha naho azobarinde ntashobora kwemera ngo niwiyagira mufate, ahubwo bagenda kukubwira ngo niwagira umufate ku nguvu. Abagabo bino nabahehe sisa abahungubi harya urabona nkurya yeriko mugira kuri amugera imbuga itacaka kamugera nk'ikimamiro, yiruka buvye kandi ntasubira. Asubiriye naho umugeri gisu 2 3 ntafa asubiriye. Twebwe tubaye imyaka myinshi mu gishino, tubaye imyaka myinshi ino muri Saudiya, ngira nkwiza imyaka 7. Mugabe ivyo onye twarahuye navyo, twebwe tuza mu bunywabi abo bavuga ngo barenge ngo barungikwa na leta, aho nta na kimwe muzohindura. Nta shaka kufatwa n'umuhungu afise uwundi mugore akubwira ko ari wagiye kumwisukako. Abantu bino rero, abantu bino bakunda abagabo kubi, naho yo mubwira ati naho bamufatira mu gikona ariko aramukuyakuya, aca avuga ngo niwe yamutanguye. Abagabo bino nabahehesi n'abagore bino bakunda abagabo. Ntushobora kugenda kubwira mabuja wawe ngumviriza jewe data aca kubwira ati ni uri kuramwiha, uri kuranyumva. Rero mwana wa mama, hajya mwamuroshe, umuntu wese yamuroshe, musenge nukuri, musenge muvuga ati Imana umugenderera uyu muntu. Video yiwe ntayerekane basi kuri office cyangwa mama wake telefone ntibabibone n'ahandiho. Nukuri abantu bino baragoye kubuhehesi bwino ku bagabo bino. Twebwe twaje mu bunywabi nta muntu ajoja kwanikira kwa menyo mugisha. Aba barababa kandi umwarabu uko umujanye nawe ari kugenda. Mama yangu, ikindi naco mwaraba pana kumutinya, avuze ugaca wunama, mwereke mukanurira amaso muhangane, ufuhe nawe fuhe.
ndakubwiye aratinya. Shalom shalom, nanje ndi mu bihugu vy'Abarabu. Ico novuga ku Barundi turi ino, umuntu iyo atazi agatakamba akaboroga n'umuntu baba bamutahura kandi bakamutabara n'ingoga. Harya aba yarengewe, aba yabuze iyo aja n'iyava. Yego, hama n'abo bantu baturungika kwayo ma office nabo baze barakurikirana abantu baba bararungitse, baze barabakurikirana, kuko aba bantu batabonye ko ata muntu agukurikirana iyo wavuye, baca bashaka kugufata uko bishakiye. Yego, kandi no ku ma office bakorana ino bakaguma bakurikirana bababwira, bagakurira abantu ahantu baba barungitse umuntu ku office aba yaciyeko, bakaguma bakurikirana umuntu iyo yagiye gukora. Hama rero icumba nashaka guterera n'ico, hama mumbabarire kuba nanje ataco navuze musi, kuba nanje barandukiye audio, nanje niho ndose akanya ko gutanga nanje iciyumviro. Turabashimiye kuri iyi ntererano, iki gisabo canyu murungikiye ababijejwe bose, harimo umukuru w'igihugu, umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu, ubuserukizi bw'Uburundi muri Arabiya. Iruhande y'iki cyumviro rero munkundire twongeye dukurikire n'ikindi cyumviro kandi c'uwundi murundikazi ari muri Arabiya Saudite nawe nyene yagize ico yisabira nyuma y'ivyashikiye canke ibiriko birashikira abarundikazi bibabaje. Ndakuramukije muvyeyi wacu wamutwitwararika ukadutabariza. Jewe ndi muri bantu bari ngaha muri Saudi Arabia. Ukuri murakora igikorwa gikomeye, Imana izokibahembere. Nukuri je nama numviriza abantu benshi wama watabarije. Nukuri nkavuga ati kweri uyu n'umuvyeyi. Yego, kuvyerekeye abantu turi no muri Saudiya, abantu baturungika barakwiye kuza baradukurikirana. Benshi turagwara tugahakwa gupfira ino. Nka jewe hano ngira ukwezi amezi 2 araheze mfise ingwara yo kuzungurirwa, ubwenge bukagenda, ariko sinoshobora kubwira mabuja ati ndabundihira itike ntahe mu Burundi ngo anyemerere. Hana jewe ndi buzopfira ino, ni hatari. Nukuri abantu bajejwe umutekano baraye badutabarize kuri abantu baza baraturungika ino muri Arabie Saoudite, mu ofisi y'u Burundi, baraye baza baradukurikirana, kuko umuntu nahagwara akarungika voice canke n'abatelefona ntibigera bamwishura, barasoma bagacaguma bihoreye uko nyene. Umuntu yagira ikibazo runaka yagera arakibashikirije bakaguma bihoreye. Hariho uwitwa Karine ino muri Arabi, wewe wihenze ukanamurondera ngira aranagutuka bimwe sinzi, hari n'igihe atanakwishura. Nukuri muvyeyi wacu nibaraye badutabariza. Yego, umukuru w'igihugu araba ico yovuga kuri abantu bari hino. Aho abantu turi hino hari abadutabariza nukuri, turabe ko twobaha amahoro. Bigiye kunakora abantu baturungika namba ari amasezerano bahanye n'aba bantu, baratwima ama wifi ku buryo ata muntu yovugana n'uwundi naho yoba afite ikibazo. Nka jewe aho mperereye kugira bampe wifi, bampa wifi mu masaha 5 y'ijoro. Aho rero mba ngiye kuryama n'umuryango ntitunayaga, je n'ukwezi kurahera tutavuganye n'umwana.
nukuri n'ico kintu barabe bagikorereko abantu baze baraturunga ikino baze baratanga itegeko ryo kuza baraduha amawifi kugira umuntu agize ikibazo azoze arashikiriza ikibazo ciwe, kuko umuntu naho yogwara nkanje naho nogwara nta muntu yopfa amenye ivyanje, kuko misi yose jewe wifi mabuja yimpa 4:00 3:00 izo saha. Urumva naho nogwara sinokwigira mvuga ati ndarungitse voice ngire ntabaze, ntako vyokunda. Nuko rabijejwe nibarabe ico bodufasha, nukuri ibintu birateye agahinda kuri abene wacu bamaze imitsi bapfa, nukuri birababaje. Jewe ahondi numva nukuri birababaje, nta nuko numva nobivuga. Imana yonyene niyo kutworohereza, niyo yo kuducira inzira. Ego amasawasawa, ijoro ryiza. Aya majwi mwumvise ni amajwi ya mbere mu majwi menshi mugiye kumva y'abarundikazi bari muri Saudi Arabia batabaza umukuru w'igihugu, batabaza leta yose, umushikiranganji abijejwe n'abandi bose bashobora kugira icyo bakoze kugira ngo abarundikazi bari muri Saudi Arabia bagowe ari kivumvu batabagwe mutigute. Muri iyi minsi hamaze iminsi hagaragara impfu nyinshi ku barundikazi bari muri Saudi Arabia. Ubu tuvugana kuri uyu munsi igenekerezo ry'umunani ukwezi kwa gatatu umwaka w'2025, mu ndwi imwe hapfuye abarundikazi 3. Uwa mbere yapfuye yiyahurira muri ofisi kubera agatotezo yakorewe aho yarari abatraumatize aza kwiyahurira mu biro muri ofisi. Iyi nkuru narayibahaye kuri urubuga nyene. Uwa kabiri yahawe uburozi, bivugwa ko yahawe uburozi n'amakuru atemezwa neza yoyo, mugabo yahawe uburozi nkuko ngo n'abaganga bavyemeje mu kwezi kwa kabiri. Uwa gatatu niba tumye nkora ikiganiro Aline yapfuye hirya y'ejo igenekerezo rya 6. Yari amaze iminsi atabaza atagize avuga ko agwaye. Ibibabaje rero ni ivyo vyatumye abarundi kazi bari muri Arabia baturungikira ivyumviro n'ibisabo bisabira leta y'u Burundi yabagiriye ubuntu ikabarungika guca amafaranga, inabwira amashirahamwe abarungika babakurikirane, nimba batabakurikiranye naho leta byibuze bashiraho ibihano canke ishira amategeko akingira abarundikazi, kuko bisa nko kubata, kuko iyo bagiye ntongera gukurikirana ibishikira abarundikazi. Nta kindi gihugu na kimwe kirungika abantu muri Arabia abakozi bacyo bashikirwa n'ivyago bishikira abarundikazi. Harafatwa ku nguvu, abanigwa, abahabwa ishano. Ubundi yaragwaye arapfa abuze ukuntu avuzwa. Kwanza navuze 3 mugo mu imisi burya hapfuye abantu 4 gusa, 3 bo baragaragaye neza, hari igihe n'abandi bapfuye tutamenye. Nukuri birateye ubwoba, hamwe boguma apfa ko umurindi abarundi bazohera, abarundi kazi niyo bariyo benshi bazohera. Reka rero ndabareke dukurikire ikiganiro cose n'ivyumviro vyinshi by'abarundi kazi bitandukanye. Umwe arazaraheza ivyumviro vyiwe haza uwundi, muradutunga mu bitahura uko babisohoye kuko nibari ku mutima. Gusa nafashe umwanya wo kuvyumviriza ntibatukanye, mugabo